You already know. Mama unité. You already know. Boss. Safi. Good. Safi. Meze neza. Yego. Akazura karembeje. Ni bukebuke. None. Burya twoyaga. Nta kibazo turashobora kuyaga mu mwanya muto ariko. Mwanya muto n'ubundi cyangwa kugira gusa tuvugane kuvyerekeye kano kazi mukora. Nangora. Kugira rero bigende neza ndibaza uhaguruka tukaraba aho duhagarara nganye tugahagarara twese. Wakoze kuma kano kanya kawe naho nagusanze ahantu ukorera. Yego. Abantu kugira tuvugane dusegeza kuvugana tuzinanye mu nyidondora mu twagute. Ni twasoma amatwi. Yego. Okay. Shaka kutubwira mu camake mu buzima bwawe kugezaho wisanze uri gukora kano kazi muri no mwanya. Kugira nisanga ndiko ndakora ibisukuvuga ngo nivyo nateguye. Narangije ishure ubunyene. Ndamaze kurangiza ishure avuye gukora exeta. Kuko nari sanzwe menyereye jewe chaque vacances kuva nkiri ku ishure. Natera nzayi ni Bujumbura. Maze kumanuka ubunyene mvuye gukora exeta. Nashitse ni ya dawuta nk'ivyo no hani ya dawuta mu misi nkitera nja ku ishure. Yabandanya bya bindi nyene nkiyumvira n'ubundi bwo kare ko namara ukwezi kumwe amezi abiri ntegekanya kuduga ubu si bya bindi by'amezi abiri cyangwa kwezi ndacari ino haka ndondere kuko atabaza nayisanzwe bise uko nari nkiri ku ishuri gato inkakora ibitandukanye kila kintu cyose gishobora kuma amahera duwe nkagikora shobora kurongo dufaranga dukeyi niho twabana n'umugenzi rambaza none wewe uyadabutamo gute ndamuga je ntakazi vize niyitirirwa je mbaye huku ndongwa ari mikashi ukora imikashi ngiye muri villa aho ngenda hose nkabona bose bambara imikashi sinzi umuntu nigereze nanje kugisha ko kadepo ndamubaza none bino bintu gute avantage boneka gute ushobora kubyirasionamo we ati kano kazi karagoye kubisanzwe ukorera amahera make abaho kandi mvuragiye gutora amahera yo muntu ngo tiko turakorana wapi nyawo nje namubwira ati sha nabonye imengo biragoye kandi hamwe amariske menshi nta kibazo kwa dufaranga twanje mu gihe imwe naguma nkora nabikora ibonetse bibuze ugasanga ndicaye abanda bikora nyene kunyene Yego. Niyo mpamvu keshi jire jewe si keshi usanga ndayambaye. Kuko abo twirikwa nahantu nyene nshobora kuvuga ati niho nzera kuronkera igihumbi nambaye aka baramenyereye babizi. Jewe ijire ntabwo uzosanga ndayambaye ni gake cyane. Okay. Kandi uzosanga jewe ndiko ndatembera keshi ngo nkuku. Ubara hano nyene wicariye nyene. Ubona ko nambaye nkima. Yego. Ama wewe wize biki wize gushika mu mwaka? Jewe nize enseignement. Nize pedagogy. Okay. Hama kuva mu misi yahera ukiri muto kira abantu bafise indoto zabo warigeze wiyumvira na rimwe ku uzokora akazi nkaka? Jewe indoto ziwanje kuva nshigana yiyumvira kuko guhera premiere na guhera ngeze twaziyeme hari cyane n'ikindi kigo cyitwa ngo entreprenariat. Jewe ko nari nize ancien systeme entreprenariat abandi bayiga mu w'icenda nari nize dixième ya kera nta entreprenariat yariyo. Hama nyene bunyene tumaze kuza twiga entreprenariat tubona ko ari kwikorera ivyanye
nariyumvira kuva jenge muto nariyumvira mo ikintu cy'urudandaza ibi muga nkabishima sindabishima ndiko ndabikora uko ndabishima mbona vise aho nkorera nkorana n'ibindi apana ibivyonye. None habaye iki kugira uyisange uri gukora uno mwuga? Kora ndiko nkora ibintu ikintu cyabayeho nk'ikintu cyatumye utangura kubikora cyari giki? Maze kumva uwo muntu akambwira ati nta nyungu yatari irimo gusa bukebuke urabaho ntumva kandi urabaho kaca mbona bya bindi narisanzwe niyadabutamo bya misi yose si byamaho nukuvuga ati jewe nk'ubu turi kumwe ubwo mba ndose umukiriya mbwa ati mama unité bya bindi sanzwe nkora nkazamara biraguyemo nyama icenda guha nkagaca nkura ngaca ngenda nkakora ivyo bintu sawa nashimye kubibangikanya ntushobora kumubwira ngo bingo ndabihebe ngo nkora ivyo bindi gusa oya ndabicanga hama wewe ubuzima bwo ngaha mu gisagara turazi ingene bumeze buragoye hari igihe waba wariyumviriye kwidugira donc wisubirire ruguru ko urabonye ubuzima bwanse hari habaye iki? Kubisanzwe jewe nkire mu gisagara narisanzwe ndamenyereye kandi ntabwo namanuka jewe ngo shikire mu mafamiye yandi yo kukubwira ngo uzofungura ngo unywe ngo hageze kw'ishure ngo tukugure amakaye uduge. Imiryango nk'iyo narayicimba ndayeyo nka rimwe naza numva ndahimvye nashima gushikira ahantu jewe nyene nshobora kuyadabuta nkaronka ijana ry'iwanje nigenga hageze mu kwice nahingura ivy'iwanje. Ivyo bihe navyo bishitse kuko kuva ntanguye ibi mu minsi ya mbere naragize rere ndihenda amahera ashikana 30,000 sanga umuntu oreye kumuha 4,000 ndamuhaye 40,000 ndabona ati nuko nyene narifashe mu jisho kuburyo buko navuga ati nije nisizeyo nta uca mbwira ngo urampohombesheje. Ico cyaratumye wiyumvira gusubira ruguru? Ico cyaratumye avuga ati none ko tuno dufaranga nenda turose kabanje kudushora mwibi ugiyo nidugila no labikinda dukoze nini henda kabiri zoba ngeze hehe mutu duhera twara muganga cyane yiyumvira kuko ahantu mbasanzwe narimenyereye ntaje ndavuga ati sheke santrene ya lesole kamvumiriye ko mpombeje mutwanje ntaje bukebuke ndabona yuko bitazosubira gushika kenshi sinasubiye kwiyumvira kuduga nubwo yego hari igihe bishika nko muri weekend dimashe usanga abakiriya babuze ugasanga ukenera gukosoma ugashaka gutembera bizoka buri kuratembera akavuga mbona amahera ukosomye ushaka bamwibi uvuga ati ukosomye menshi yaba nakora ibyo nyene ayo ninjije. None kubona wewe utari kurakora ivyo wigiye wambwiye ko wigiye ibintu byo byansenya amavyo wigisha kubona utari gukora ivyo wigiye ukaba uri muri kano kazi ubiha iyi nsiguro ko bamye batubwira ngo bo ntiwige uzeyereye cyangwa uzoguha akazi ubu ikintu mujena nashira no mu mutwe jewe aho ngeze hose tungana nabo ngezemwo shitse mu bameze gute turangana siniyumvira ngo we ngo hari ico ndagusumbije ngo ndumu intellectuel ngo sindumu intellectuel je naho shitse hose n'utize n'iryambere turagerageza tugahuza kandi tukangana ntitwaje ngo amashure ngo bikiri nifuza ibyo kwiyumvira ngo leta ngo tuzoronka akazi gice ikintu ntahani kibanza abo niyumvira ati nk'ubu no ndibona ko nakujije agataha nkava ngaha mw'ibarabara ya mavayeje akagabanuka nkagira lopo ko ati nimba umukiriya azonsanga ngaha n'utundi tuwe iyo ni intambwe no banteye panaguma ntembera mva ngaha n'injana hariya cyo cyambere no shiri ku bantu bagaya uno mwuga mwe mukora urundi gwaruka rwemera kuguma ruryamye mw'isite ruri kumarigara wewe ubahanura iki ubabwira iki? Bo subiza bogira agatimba bwenge kuko bavuga ngo ibanga ry'akazi rimenywa na nyeneyo ushaka gusuzugura akazi kanaka none hagiye babayeho gute je nanje ibi nkiza mu myaka iheze nkiza ni Bujumbura mu mavakasi narabona igisagara cyuzuye abakora mikashi abakora ekokashi havuga ati
nkiyumvira jewe kweli sinipfuza ko nokora ivyo bintu je mbona umengo ntabyo nokora niyumvira uko ndi ruguru nkiyumvira jewe kibenevole nogikora kibenevole ubwitangira bushaka wegeye ku ishure shakubwira ngo je gufasha abandi bigisha nkiyumvira nanje ivyo nobikora mugubu ndabona ati icyo cyose ibintu byisanze nta wabimpatiyemo kandi kuva kare nkivuga ati jewe ibyari mikashi ntabyo nokora nta wabimbwira ngo nakaze kagayitse gusa nabona umengo none hajya hari amahera nyene kandi nyene nazo ntawe zo kubesha ngo ngaha ngo hari amahera no kuri ya ukorera ku byanditse n'amahera ntupfa gusa kandi ntukira ariko biragufasha kubaho ngamu gisagara gusaidia ama wewe ni kihe kintu ubwira canke wosaba indongozi kugira mworoherwe gukora ivyo mukora ibi dukugira tworoherwe nko baravuga ati urabona izi ngingo ziguma zifatwa ngo muje mbango mu bantu ngo ma association n'ubundi association jewe none association mushaka kugira muri beshi sensa abantu muve ku ishure muri truaza uce wiyumvira hariho batanu bari muri komite canke 10 wewe uzoshikirwa ryari kugira mwese mushikirwe umwe wese abone pale yiwe jenje mboya ati iyaba bo kuyumviriye ati 10 je hamwe nimba muraba mukora ibyari mikashi uno munsi wewe ufate ko bariko barakumviriza bariko barakuraba ubabwiye iki kugira mworoherwe ivyo mukora kugira tworoherwe nkabo nkajewe kuno munsi sana ndiko nkora mikashi nko baravuga ati ubu sindabizi neza lona ga telefone ntunze banatunze telefone nini ya Android aratubwira ati ubu badusaba kugira kwa duvize nimero ndanga mudandaza nifu ati ni ifatiye kwibi dukora cyane yumvira none ko dukora nyimbo ko ari mikashi yonyene bakatuzanira nimero ndanga mudandaza ya obeyere yo kuyiri mugizoguma ukatuku davye naho ukorera ko bizogenda gute ahubwo mbona umengo bigiye kugabanuka kuko nakubwiye ntahure neza sivyo niyiziye neza nivyo duhura n'umukamarade nkuko akora ibi akambwira yego none wewe usaba ikibazi cyo saba mu majambo makuvuga ati jewe badufashije uku boba badufashije uko nkubo bavuga ati 10 iyungunganye akazi kandi tugahagariza iyungunganye muronderano mukorera cyane turabaguranye dantere periode muradusubiza aho mo uvuga uti turafashaniye na nk'ubu nyene mwizo ndwi zibiri hari umuntu je nakubwiye si kuvuga ngo ni byo nyene nkora muga mu gihe mbona kuno bikora byonyene aca ngomba kugirationamo midi minuit byose déplacement cabigora ndabona mengo noca nihombya nohomba nukuvuga yuko boraba nyene bakaduha ikiringo kanaka mukaje ahantu mwabo 10 yiruja nuruza ko yobigwa abanutse mugaca kurumva mumaze kwa 10 morondera no kuntu mu ruwaya kase mushobora gukoreramo sawa boss merci mingi cyane kwere wakoze kuma kano kanya kawe yego namwe kazi keza yego katwisi sawa sha ubuzima buragoye kabisa umuntu yatswe kuduga kubera ibihumbi 40 bakunzi ibisanamu online TV mwakoze cyane twabanye mu rugendo nari ndimwe ngamu gisagara cya Bujumbura ndiko ndaraba abantu bacuruza unité batanga limikash badufasha kwikonekta twumvise vyinshi batubwiye ingorane bacamo batubwiye n'ivyo bipfuza ni hawe we uri kuraturaba kugira ico ufashije ico ukora kugira ngo ugwaruka gwishi wihaye uyu mwuga wo gukora akano kazi kugira ngo rubeho goroherwe rukore neza jewe kubganje naguza unité ngiranje kwisanamu ndabi ivyo bariko barakora nawe ukabushaka kwikonekta curondera bamwe umwe muri bo mubacuruza aguhe unité wikonekte uce wandika isanamu online TV canke isanamu media ucuronka inkuru zose n'ibindi bintu byose uzobukeneye bikoregwa ku mbuga ngurukana bumenyi bica bigenda neza abadukonekta
mubaho